Inyuma y'uruganda rwo kwigisha abajejwe intwaro gushika ku makomine yose y'igihugu ibijanye no gutunganya kumwe ca gitabo c'imigambi y'iterambere ry'amakomine PCDC wari rumaze iminsi 3 rubera mu nama nshingamateka. Abarongoye inama nshingamateka baciye bafata iya mbere mu kuja ku kivi. Kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 25 Rusama uyu mwaka wa 2023 Nyeniteka Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka ariko aragendera intara ya Kayanza aho yagiye kwirabira ingene abajejwe intwaro ku rwego rw'amakomine bariko barashira mu ngiro ivyo bare bamaze iminsi biga mu gutunganya imigambi ya komine bisunze ico gitabo gishasha kandi gitunganijwe kumwe ku makomine yose agize igihugu c'u Burundi. Mu makomine ya Matongo, Gatara, mu Rutana, Kayanza yagendeye Nyeniteka yasanze abajejwe intwaro bari ku kivi nawe akaba yaciye abaha intumbero yishura ku bibazo bimwe bimwe bagiye baramubaza yongera bibutsa akamaro k'iryo tunganywa gushasha y'igitabo c'imigambi y'amakomine PCDC. Akaba yabanje kubasigurira inkingi zigize ico gitabo bakwiye guhagararako cane. Ikiri gikuru nyamukuru kiza guhinduka ariko bisanzwe biri mu nkingi mwari muzi mugabo hari byiza kwinjira mu bishasha. Ubu bagiye gukorera ku ma axe cyo bita inkingi mu gifaransa ni axe sinzi ko mu cita mu ntuze mu kirundi bariya baraza kubimenya kuko kiri mu gifaransa kera bazobihindura mu kirundi nibikundi ariko kugira ngo vyorohe hari cyo bita axe inkingi axe. Noneho havuye inkingi ya axe hacha haza inkingi y'ama programme. Havuye inkingi ya programme hacha haza inkingi ya action. Havuye inkingi ya action hacha haza inkingi ya activité. Havuye inkingi ya activité hacha haza ivyo bita résultat attendu. Nukuvuga mwebwe ico miteze niki mushaka kuzoshika kuki nimba mushaka ko baba amahera muri leta mushaka ko amahera azobashikana kuki résultat attendu. Havuye résultat attendu hacha haza ivyo bita ma IOV indicateur objectivement vérifiable. Nukuvuga wewe uravuga uti jewe iyo bavuze IOV ama indicateur hariho bamwe ataza kuvyuza mugabo ndavuga cyane abaza kuvyuzuza kugira ngo bavyumve. Bavuze ama IOV nukuvuga yuko jewe mbafise igikorwa nshaka gukora mugabo ikintu gishobora kwerekana ko ndiko ndakora iki gikorwa kizima kandi kiboneka ni kihe kandi igikorwa kitabesha ni kihe. Wowe rero ucuvuga ingingo cyangwa iciyumviro cerekana ko ivyo uri kurakora ari byo. Ni ikintu cyotuma werekana uvuga uti namwe ni murabe ibyo ndiko ndakora nivyo. Ati nivyo gute? Dufate uri kurarima urashaka kuvuga uti uri kurarima nk'ibiraya ugashaka kuvuga uti indicateur ati mugitangura ati abantu twarakoresheje inama y'ukurima ibiraya mugitangura ati rapport y'iyo nama irahari rapport y'iyo nama irahari. Nukuvuga yuko n'ikimenyetso cerekana ko iyo nama koko yabaye. Muri ko muranyumva ico ni kimenyetso. Urashaka kuvuga uti twarateragiye ibiraya dufata matoni angahe matoni 10 dufata y'ibiraya sawa mugabo ikivyerekana ni kubibwira uwundi muntu. Nukuvuga yuko ujavuti amatoni turiteze amatoni aya amatoni anganuku kuko mubamuzi dufate kuri hectare mubamuzi ibiraya bivamwo kuri hectare imwe iyo murimye kijambere hectare zibiri mukabimenya. Noneho kugira ngo ibintu bize biboneke ko ari ivyo muca muvuga muti amatoni angana gutya dufate nk'amatoni ashika nka 30 cyangwa 40 amatoni cyangwa 50 angana gutya niyo azinjira mwishira hamwe
canke muri commune amatoni nombre de tonnes amatoni angana gutya niyazinjira kuko ico gihe mwebwe nico bazobafatirako mwebwe muba mwarabikoze bazovuga bati twereke umwimbu wavuyemo muduhenda twereke umwimbu ugacitanya kuvuga ngo yanga urumva ngo abantu twaragwaye ngo ntitwarimye bajaje ati none mwagwaye mwese baca mu nzego bakaraba ivyo nivyo bita les indicateurs objectivement vérifiables nukuvuga ikintu cerekana kandi kiboneka kandi n'abantu bashoboye guhinyuza ko ikintu cyakozwe nicyo bita ama indicateur andayisubiyemo kugira ngo bariya bariko baruzuza uza kugira amakenga muri ko muravyuza muce mumenye ivyo ari baraza kubereka mwarabonye n'ingene babiharura ivyo nibaza ko vyoroshe. Ubu rero ibitabo vy'imigambi ya komine bahora bakoresha birahagaze, imigambi yari irimwo itari bwaranguke ica yimurirwa muri ico gitabo gishasha kizoba gitunganijwe kumwe ku makomine yose y'igihugu. Ivyarimo bitari bwakogwe muce muvyimurira muri izi PCDC model. Iyi migambi ya komine, iki gitabo cy'imigambi ya komine kizoba ari kimwe mu Burundi bwose. Kizoba ari kimwe mu Burundi bwose. Musanzemo rero imigambi muri ico gitabo itari bwashigwe mu ngiro ica yimurirwa muri ico gitabo gishasha. Mugiye gushariya mu mamashini muza kuzuza mu mwanya. Hakaza kuboneka imigambi mishasha. Murabona yuko iyi PCDC igitabo cy'imigambi ari musanganywe kiriko kirahera mugabo hashobora kuba ko kimaze igihe hariho ibindi bishasha mwebwe mwungutse dufate nk'ubu igihe mumaze mukoresha ijya PCDC ya kera murashobora gusanga hariho nk'ahantu mukeneye gushira mu barabara ahantu mushoboye kushiraho isoko ahantu mukeneye kubaka nk'ibitaro ahantu mukeneye kubaka nka centre de santé ahantu mukeneye kubaka nk'ishure ahantu mukeneye kubaka nk'ikiraro ahantu ibintu byinshi muri ibyo mukaraba bishasha mwebwe muvuga muti aha turakeneye nk'umurima w'hegitari 10 z'ibiraya turakeneye nk'umurima w'hegitari 20 z'ingano turakeneye nk'umurima w'hegitari zingahe 10-15 z'umuceri 10-15-30 z'ibigori ibintu nka bene ibi ibyo bishasha rero mwebwe babahamagaye kugira ngo mwebwe mu mwanya ku mutumba mufise imitumba 35 muri commune Matongo ariko ubu hariho n'indi mitumba yiyongereyeko nabo no kugira ngo iwabo baze kuraba kome nabo mu mitumba yabo baze kuraba noneho bishasha. Nyeniteka yongeye ati iryo tunganywa gushasha rikaba rihagaze ku bizoba vyitezwe gushikwako ivyo bita les résultats ivyo navyo bikazokwerekanwa n'ibikorwa bigaragara bita mu gifaransa indicateur objectivement vérifiable. Aha rero ibyo bizofasha ko ivyo bikorwa byose biba identifié hanyuma bikaba quantifié bikinjizwa rero muri PTBA ari nayo nama indicateur arya bavoma IOV les indicateurs objectivement vérifiables nayo ibyo bikorwa byakozwe n'abene gihugu nabyo nyene bizabifisa ama indicateur kugira ngo indicateur no kugira ngo ikintu cerekana kwigikwa kiriko kirakogwa indicateur nimbuvuga uti jewe nakoze naragiye ndakoresha inama yo kugira ngo abene gihugu ku kibazo kiniki bashobore kugihagurukira IOV no kuvuga uti hariho rapport y'inama irahari iyo ni IOV donc iki kimenyetso kitabesha kuko nawe no ntoza kugira PV ukandya rapport uri kurabesha ico gihe byo bari préjudiciable cyane. Donc ibintu by'ama IOV ni ubuze uti jewe nzorima ati jewe aha kuri no mutumba turateganya
dufate nk'ukuzorima amahegitari 200 y'ibiraya dufate kandi imbere muri PTBA iheze cyangwa muri PCDC iheze mwavuga yuko muzorima nka hegitari 3 cyangwa 4 mugabo ubu kubera ko mwabonye kurimira hamwe ingene bigenda babuti ubu rero tuzorima nka 30 iyo 30 ni gishasha nubwo kiba cyakozwe n'abene igihugu biyegeranije bagiye hamwe mwebwe mucamushiyamo resultat attendu none ku mahegitari 30 murindire amatoni angahe y'ibiraya cyangwa dufate nk'amatoni 100 y'ibiraya mugabo twebwe muri ntuza muri PTBA ntabwo ari amatoni gusa tugize ntuze dukeneye dukeneye amahera kuko le budget amahera ibikorwa byose kogwa no kuva ico mukora cyose nubwo mushaho indicateur qualitatif nuko mwerekana na indicateur quantitative y'amahera nicyo dukeneye kuyovuga uti iki gikorwa ndazi ko inyuma y'umwaka iki gikorwa kizuvamo amahera angana gutya wewe niyo nihuza guhera iyo uvugana n'aba partenaire burya hari ikintu mwebwe muta rimwe rimwe umengo abantu batarategera neza iyo bavuze ngo kuvugana n'aba partenaire ntacishoboye kugira ngo muvugane nabo wowe atacufise wowe ushanga ugenda uzanya kaboko ngo uvugana na partenaire kugira ngo agusha kandi kaboko bagushirwa gashitsi inyuma donc ubu bisaba yuko nawe ukora ku buryo hari ico wereka uti mpa nanjye ndaguha mpa nanjye ndaguha ntabwo ari bijya muhora mwebwe muvuga ngo ujewe ngo hariho ngo bitongo matoni ngo 10 nabitse y'ibiharage ngo cyangwa yikawa ngo nayo tuzogera oya sibirya kuko ibintu byo kuvugana bya partenaire ibintu byo kubana za banki mondiale ibintu byo kubana za FMI ntabwo ari ibintu ujana mu ntoki ngo ujanye ibiro 5 by'umuceri cyangwa ibiro 5 by'ibiharage oya ni harya muri resultat attendu muri budget resultat attendu muri budget kuko we nawe akeneye ko ibyo aza kukubwira no kugira ngo nawe bibe biri muri planification yiwawe nawe kugira ngo ibyo uza kumubwira ati jewe ndabona nzoguha ndakiye gucumuha ubunyene murabizi uko bigenda ati jewe mpa mahera ya anana ya nzoriha nzoshobora kuriha mu myaka 10 ibintu nkabene ibyo urumva ni ibintu uzokora cya mugabo ucakeneye kugira ngo muvugane mungana kujya hajya avuga ngo échange ego hajya avuga ngo dona hava ngo ganya ibintu nkabene ibyo namajambo ariko asana yavuga kimwe avuga ati wewe mpa nanjye ndaguhe kugira ngo mpa nanjye ndaguhe ni bimwe rero duje turaba hariya muri hariya muri nuze muri resultat attendu muri budget wowe urafise ibyo uri kurarima cyane n'ibindi uri kurakora babone yuko wewe muri resultat attendu hariho nko mu mwaka cyangwa mu myaka 2 babone yuko muri resultat attendu harimwo inyungu wewe yawe ku buryo bacavuga bati kuri ijya nyungu rero uzoduha aya kuko barayabona bahawe cyavuga bati kuri iyi nyungu shira ko ama indicateur turabe kugira ngo utaduhenda ati shira ko ama indicateur iyove ku buryo aha nza kubona ko uyu mwimbu uzoboneka ntumpende niho ushobora gushika ukavuti raba lolon kugira ngo nshike kuri uriya mwimbu natanguye ngoresha inama hanyuma ndarima hanyuma igihe cyose utanga amayove icyo gihe cyo utangamoye kugira ngo babone ko babe sûr nibyo bakenera banuze barya muri negotiation niyo aha namwebwe no kugira ngo mubimenyere ejo bundi watumye muri negotiation mumenye ingene bigenda na ama iove n'amantuzi indicateur objectivement vérifier no kuba indicateur n'ibimenyetso objectif bitabesha biboneka et vérifiable bishobora guhinyuza donc izo ntuze iove ama indicateur afa acha niya kwereka rero resultat attendu hano kuruzobona uti burya iya resultat ni irashoboka bikaba ari navyo bizofasha abarundi muri ya migenderanire n'ibindi bihugu kuko ubu natwe bazoduha tubahe tuzoja kuganira nabo dufise natwe ibigaragara twerekana ivyo navyo bikaba bizoduha ijambo mu makungu turifuza yuko nazo tugira umugambi uyu ati tugende ku negocia les partenaires uza ku negocier les partenaires sawa
parti uragenda ati jewe ndasaba ko mwoza mukangira nka plantation z'umuceri hano n'ibiki byo mushaka byose cyaye plantation yicaye aha sawa ati none weho nituza twagushiraho iyo plantation nibikeneye byo tukaguha wewe bizohiza bigende gute nibi niho muca mwiga ikizoshobora gukunda ico mwiteze niki cyo mwiteze niki ku buryo ubimbwira ubipanga nanjye uri kubibwira nkabyumva kandi ngaca ndavyemera nkumva ko bipanze neza ari byo aha rero no kuvuga yuko mwebwe mwese ibi turiko turagira ntuze tubasaba ko mutunganye neza no kugira ngo nabo muce muhinduka aba négociateur muri kino gihugu mwibaza ko dukenye kubera iki muri kino gihugu tukenye kubera les négociateurs mu Burundi n'aba négociateurs dufise ndabanka karorero nk'amabuye y'agaciro les minéraux abarundi dufise aba négociateurs ushobora kuvuga uti abana babizi ushobora kuvuga ati shira hariya kumeza aba negocia wapi ntiturabaronka ariko turimvira ko baforma kuko aha namwe no kugira ngo tubategure mu bintu bito mushoye kumva ko muhinduka aba négociateur hamushobora kugenda ugahagarara u Burundi nivyo nayo ndavuga mu mwanya ibi rero nibi d'abord ama activité ama axe apanze neza kuva muri ministère gushika ku mutumba ama programme kuva muri ministère gushika ku mutumba action kuva muri ministère gushika ku mutumba aha impamvu ndabivuga uko nuko axe abari axe stratégique ama programme azayinjira kugira ngo niyo avisualiza les axes ama action niyaza yerekana les programmes kugira ngo afeze cristalliser matérialiser les programmes les activités nizo ziza matérialiser les actions donc bigenda byinjiranamo aha rero le parti akazomanuka muri ntuzi abizi deja akubwira ati nivyo wamubwira uti wamubwira ati nivyo ndavyemera wamusigura gatoya ati na understand basi nivyo uko niko ibihugu rero bitera imbere niko ibihugu vyikomeza niko abene gihugu nabo iyo maîtrise kujya maîtrise y'ibyabo y'ubutunzi bwabo yingene bashobora kwiremeka yingene bashobora kwiteza imbere nivyo ku buryo dans 2040 mwese muca muvuga muti nivyo 2040 zoba turi gihugu kigaba kikigaburira gihugu kiri pays émergent nivyo ni mwebwe rero igihe umukuru w'igihugu yabibabwira iyi forum iheze forum pour le second forum pour le développement du Burundi yara ategekanya yuko iki gikorwa kizoca kiba kuko iki gikorwa nico kizoshira mu ngiro kizoranda possible ijya vision ya 2040 na 2060 nibi ni mwebwe niyo mpamvu twabwiye tuti ibintu mu bifatire osere ndabona hano koko ko mwahagurutse ahubwo ndabona mufite n'amaordinateur menshi aho ni sawa kuko bizova Mistane achongera abiduga ntariya muri national muri primature kugira ngo muri primature muzosangayo babandi nyene babigisha bo muri assemblée nationale Nshingamateka bace verifier ku commune par commune bagenda verifier bara ko byujuje neza mu guheraheza urugendo rwo kuri uyu wa kane muri ayo makomine y'intara ya Kayanza Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yagendeye ihinguriro Imena rihingura ibinyobwa bitandukanye bikundwa cyane ngaha mu Burundi aho twovuga nk'aratanga hamwe na hozagara. Nyeniteka akaba yateye intege umugwizatunga Ndori Cimpa Anise bakunze gutazira Ndori yarishinze aho yashimye cyane urugero rigeze ko mu gukoresha ubuhinga n'ibikoresho bihanitse hamwe rero no gutanga akazi.